kubagize imisi bakurikirana ibiganiro ishiramwe BMBC ririko rirashikiriza muri kino gihe twaravuze ahanini kubijanye n'ingorane ziri mu gisata c'inyubako na cane mu bijanye n'amashira hamwe yubaka aho twarumvise yuko ibijanye n'inzego navyonyene biri mu bintu bituma bitagenda neza. Aha ndiko ndavuga administration. Rero turi kumwe n'umuyobozi mukuru w'ishiramwe BMBC arafise ikintu atubwira kuri ivyo. Reka tumuhe ijambo. Urakoze cyane ya chef. Hanyuma rero kuvyerekeye igituma mu Burundi amashira hamwe nyene bisanga byagora. Urumva la culture entrepreneuriale iri hasi. Hatagenda turi generation tugenda twiga. Sinigeze menya ngo mwishure ngana hamwe nigeze mbanya entreprise ngigenda gute. Ubwo bindi ndagize meze kuno. Okay, nivyo twege mu gushinga BMBC twaririnze kugira ibintu classique. Jewe nayishinze ntafise biro. Munyuma ndaronka biro. Hanyuma iyo biro turayivamo. Hanyuma turagira indi biro. Hanyuma tuzagakora nkaho dukorana. Uko abantu bakunda ukuntu twereka ibintu twayarose ngubu turashamwa n'abakozi. Urana ko tubuye turi beshi sivyo? Nukuvuga rero administration ko turavuga ni inzego zishira hamwe. Kubera iki administration hambaye? Irahambaye kubera yuko urumva umuntu utayifise uri umuntu yiyemera gose. Ufise ishira hamwe rifise nk'akazi. Hanyuma ntugira administration, uri umuntu utishisha bugufi. Kubera boberekana kuri kibirenge ko uri eternere uri tupwisa. Urumva? Abantu bakiri bato badafise inguvu zo kubishobora, okay, nibakora ivyo bashoboye. Utegeza kwikora nani yikorane. Mugabo abantu bakuze rero kugira radiyanti zabo zirambe. Ntibazasigire amarira canke ngo abana canke imiryango nibagira inzego. Hariho n'abantu baturisha inguvu nk'incuro nka 70 ngahe. Mugabo usanga l'entreprise yabo canke imashi yabo canke ibintu byose bakora ata wundi muntu yibazwa n'umuntu umwe. Ugasanga umuntu afise amato ari muri SAN ariko aradana ibyandazo. Arafise amadari ko arubakwa. Arafise amahingo ariko arubaka. Byose biri mu mutwe w'umuntu umwe. Atana karasera afise ko atana ahantu yicara urumva. Ibintu resi byiza kuko urumva umuntu nyene umuntu niki. Turakora mugabo umuntu n'umuntu nyene. Bibirivuga ngo ntukishimira umuntu umubonye uno musi ntaje bakuzomona ejo. Fata ko rero udafisa inzego mwishiramo ryawe. Murudandaza rwawe. Wanka guhemba abantu, wanka gukoresha abantu ngo sivyo. Ukubahenze ntuhomba. Uhembye abantu ucironka umwanya wo kwiyumvirira ibindi bintu. Reka ndagwa karorero kubera iki president ni karamu iguye hasi ya mutorera. Kubera iki president numuhaye n'ishugwe ashari wundi muntu. Igihugu camujeje amabanga aremereye amene umuto. Amabanga nyene yagatwe nyene marema. Urumva rero amabanga ntamwemera kwiyumvira umuntu buto. President niwe mbwira ngo yogeza isahani. Ntumubwira ngo ngogera meseri impuzu. Kubera igihugu caramuremereje ibintu akora. Nico gituma president akantu kose gato barakamufasha, karafasha abantu bakamufasha. Kugira ngo aronke umwanya wo kwiyumvirira abarundi bose. Aronke umwanya wo kwiyumvirira igihugu kirumvikana. Numu entrepreneur yakwiye kuba kumera gutyo. Nkajewe kera muri BMBC ibintu byose nakora je narabishobora. Nkacapa nkagira ibi nkabishobora. Mugabo uye ndifite ibintu 200 wewe ubishobora umuntu umwe. Amatrepreneur rero adafite administration acakwe ingorane nyinshi. Usanga umu entrepreneur yikorana bwa mbere acirza cyane ibintu aronswa by'ibikogwa. Ugasanga umuntu yari bagiye n'akazi afise. Iyo kariho karakoreka. Ugasanga abonye umuntu aje kumishuza akadaciye ngo bijya ngo twaravuganye ikintu kubera afise umusekreteri akimwibutsa yakimwibutsa. Yafise umunjeneri agikora kirumvikana. Hanyuma rero ibyo ko abantu badafise administration birasubiza kandi ubuhinga inyuma. Hanyuma birashira andanje amakontra umuntu ajyana n'abandi. Kuko urumva umuntu yaguhaye akazi ushobora gupfa
ushobora kugwara akaba ari wowe nyene uzi ico kintu urumva uwo muntu ivyo mwakoranye babiri yandanje nko muri BMBC ibintu turonka nta danje babirimo kuko atajeje yenda bijejwe iyo rero entreprise igendera ku muntu urumva ntishobora gukura ni hamwe umuntu ariko aronka amahera agaje akavuga ati biransize ndabihagaritse ngo mantango kuyajya kandi yagushaka gushanga ababikora igihugu cyagiguma gikenye n'umuryango wa umukenye hanyuma kandi igihe umuntu yikorana ntagira inzego kandi abishoboye ntiyangaje abakozi kandi abishoboye kiretse ko aburi ubuhinga muri entreprise kiretse ko aburi ibinabiriya n'umuryango we abawushize andanje hari igihe hamwe atoba hari umuryango ubaza ku bintu n'ubitahure umuryango homba ibintu ugasanga amatungo yiwe afisona abanaka cyangwa mu makontra amanaka ntibizwe nico gituma inzego zirakenewe muri entreprise nico gituma nigeze kwandika mu miseze umateme n'umuntu akunda abandi bantu niwe muntu akunda arakusha abandi ateza kwemera yuko mu bintu akora ahakaza abandi bantu bakajyako kuko abyikoranye ashobora no gushira andanje sa famille kiretse igihugu urumva ashacho gishobora guhomba umugwiza atunga rurangira ngo ashobora kuba atahari ibintu byose vyiwe niko rihora atanga rigaca rigenda amazima yongo ariko iyo bafite inzego abandi bantu baguma bakora bakazi bahagira rero nico gituma uzosanga nko ngaha mu gihugu wacu umuntu afite entreprise nini urundazo runini adafite office buryo umaze kugira imiduga iri muri aha mu iri by Dar es Salaam amato muri Tanganyika ukagira inka ukagira ibinabiriya burya aho biba byagutegetse kugira administration nico gituma mu byo bakora bacaho bakamera naho ukorera je nahano mbona kera tuko tara amasinema muri Tanzania ibyo bita amakampani hariya umuntu umaze kugira udanda zo gutera imbere uri gutegeza kurondera biro ibikurengeje kwitwara atabize mu muduga ucukenera ahantu ukorera sivyo byose birajamwo rero kugira administration kugira ngo ukingire umuryango wawe ukingire n'igihugu rega navyo n'igihugu kiradukeneye ukingire ni ibintu byinshi n'abantu mukorana ubuze ntibacaje muri chômage sivyo nimvira ko entrepreneur ke kuba bibaza yuko ejo atari bazo bari bararaninga ivyo bakora muri kino gihe nivyo rero iyo mubatse nkakereza na BMBC afise abashira hamwe babishoboye bamaze kuyakuza nibagira inzego barondera abantu bayakorera kugira abantu ukuntu bayagura amashira hamwe kuko iyo hayakazi abandi bantu mishira hamwe uciro mwanya kwiyumvira nawe ibindi bintu ntuguma muri bya bintu bito ushobora kwiyumvira ibindi bintu kugira abandi bagufasha ibi nawe ukore biriya kujya kumukuru w'igihugu utuntu toto twahaca badukora kugira ngo ukuntu yumvira abarundi nawe urumante pere ko abantu bakora ibi nibi ushaka kwiyumvira indi migambi remereye gutisha muri gatera imbere kurusha nawe ko wavyumvira yo mwatse mwake neza. Murakoze cyane muyobozi mukuru w'ishiramwe BMBC tukibutsa abantu bariko baradukurikira yuko ishiramwe BMBC rikorera mu gisata cyo kubaka ndetse no gucapura imigero y'amazu ivyo twovuga mu rurimi rw'igifaransa architecture et construction navyo rikaba ribishikako kubera yuko ari ishiramwe gitunganije risanzwe rifise n'izo nzego. Rero abantu bose bifuza guha akazi ishiramwe BMBC murahawe ikaze kugira ngo mushobore kutuvugisha biciye ku nzira zitandukanye twama dukoresha kugira ngo tumenyekanishe ibikorwa byacu. Iyo mwubatse mubake neza hamwe na BMBC. Urakoze cyane kwico kintu uciye wongerako. Wavuze ngo abantu bifuza kubaka ariko kandi hari n'abantu bifuza bakiri bato. Bifuza kumenya ukuntu botunganya ishiramwe ryabo. Jewe n'amaze ndakamishi ndavyiga. Wibaza umuntu nabwiye ko arundi rumva benshi ntibashima gufasha abakiri bato. Nanye ntari muto burya namubona mpuye ni kubera entreprise ndusha. Mugabo kubera rero jewe no bako nababaje no kubona umuntu amara imyaka nk'itanu. Ubaza ati none ibi bigenda gute ukabura umuntu abikubwira. Ukavuga ati ibintu by'ibi nibi bigenda gute ukabura umuntu abikubwira. Kubera iyo mvo abazokwifuza les jeunes entrepreneurs cyane abamaze kubitangura boshobora kuzosaba tukabafasha kubereka ukuntu bivanye na etape ya entreprise yabigezweko
ukuntu bogira inzego z'ama entreprise kuko ashaka kugira imiduga kugira ibiki mugabo ugasanga inzego ntuzifise kubera abantu bakuze badukurira badapartage ubumenyi bafise ntibigera bemera kwishara ngo bayage keretse bakeyi cyane n'umuntu akiri muto bamabwira ngo bigende kuno kuburyo mbere twebwe twarinze kwitangira amahera kugira je menye ukuntu administration igenda de l'entreprise narinze kuriha abakonsulta uravyumva mbona arakarenganyo rero umuntu akwiye kubibaza umukuru wiwe akazabimubwira kubera iyo mvo abitwa ko ari batoyi banje tuzobabwira twere kuntu umuntu afise entreprise amaze kuronka akazi keshi ukuntu arondera inzego zikamufasha ukuntu azipanga n'ukuntu bigenda kirumvikana nuko rero iyo mwatsoma neza na BMBC twege mu kubakishira hamwe BMBC turubaka n'abantu bazoduha akazi imyaka iza ibiganiro tubigira kugira ngo turonka abantu benshi bakura bakuze imigambi yabo hanyuma imyaka iza bazoza baraha ishango BMBC nibubakira ibintu canke bakorera ibindi bintu bizo barikora muri ico gihe murakoze cengira akabazo kuri ico nyene kubera yuko mwatubwiye ko abantu bafise ubumenyi kanaka usanga banka kupartaja n'abatoyi babo none nimvo iyihe ituma abo bantu bumva ivyo bafise batobibwira bagenzi babo yego mukuru wigerageje kuvuga ikintu kimwe kijanye na agira agwizatunga ukuntu ngo ashaka guheza nyayo ati ubonye umwe akoze amazi nawe ukayakora ushaka ngo nakagwa apfe urumva ngaha rero mu Burundi abantu baranka abantu yuko batera imbere nkaje ndi mu entrepreneur nkagera abwira umuntu nti atakiri cyo ndamusavye nkamubwira nti je revya entreprise ihagaze neza mugabo ndakeneye savoir faire muri ibi umuntu w'umundi entrepreneur akanga kukubwira ikintu nakimwe nta kintu nakimwe musavye nta nakazi umusavye mugabo akambwira ngo bigenda nukuvuga rero abarundi bamwe bamabipfuza ko bagenzi babo batoshikaha cyo ni kimwe je nico mbona hanyuma urumva ivyo gufashanya nk'amaze gutunga je nabivuze muri aya majambo bobo umenga bagerageza gukerea indi monde itari y'abandi bantu sivyo nico gituma mvuga nti n'abajene entrepreneur kuko amaze gutunga bakerea indi monde umenga si monde sanzwe sivyo mugabo Bibiliya ivuga ko abantu bose bangana Bibiliya ivuga ko abantu bose bangana ko uwumva rutabandi burya bayihenda cyane ugendeye mu duga mwiza ugendeye mu ndege burya rutabandi bantu nyene barusha nivyo sije barusha kuko ntibabikeneye kuko ugenda n'amaguru kusanga atifuza ivyo we ni mubirimo nivyo ukeneye voilà nezega mugabo ntibaze ngo umuntu atabikeneye ngo uramuruta kuko ntavyo ashaka navyo nta nivyo yimvira burya rero abantu bose barangana nico gituma nkaje muri BMB tuvuga duti umujene entrepreneur afise imigambi yumva ko tumwunganira kuri experience dufise ego entreprise yose ibifise linye ikorerako mugabo nk'ibidoro de general administration ko n'ibintu bigenda turashaka kuzobipartager n'abandi bajene muri conference ariko turategura uwumva ari intéressé azotwandikira ku mbuga zacu adaniketa aho dukorera hanyuma tuzomutumira tumara imisi tuko turayagana n'ugwaruka rw'aba-entrepreneur gusa ubutaratangura ntazajemo azozarumviriza nganyene kubera yuko twifuza ko umuntu wese ashaka gutangura entreprise yiwe ashingiye ku byo yize atamahera nk'utwe twabigenjeje kuko birashoboka kuko nta mahera yoroshe kuronka utaronde ntawe uronka urinde kuzotangura ibintu ufise amahera woshaka kutazohugera bitangura kuko urumva amahera kogwa n'ibikorwa udatanguje ibikorwa ntiyaronka nico rero iyo mwatse make neza na BMBC murakoze